Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mpwemu yera. Uno munsi ndi imbere yanyu nk'umusavyi w'Imana, nitwa Bizimana Jerome, ndi umwungere. Nkaba nshaka yuko tuganira ku kiganiro c'ijambo rivuga ngo kuvugishwa. Turaganira ku bijanye n'ubuvugishwa kuri uno munsi. Nari nifuje yuko twoja mu ijambo ry'Imana maze tukamenya ubuvugishwa niki. Reka dusenge. Mwami, turaguha icubahiro, tugushimira yuko ari wewe wavugishije abasavyi bawe kuva mu isezerano rya kera no gushikana none. Turahamagaye mpwemu wawe atuma abantu bavugishwa kubana natwe mu gihe turi butange zino nyigisho, aba ari we aturongora kugira ngo ashikirize umutima wawe mu bavugishwa, abafise umuhamagaro, ibango canke ingabire, kugira ngo umuntu wese amenye uko agomba kuvyifatamwo. Tubigusavye twizeye, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero reka dutangure no gusoma muri Petero wa kabiri igice ca mbere umurongo wa 21. Haravuga ngo kuko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryazanywe no kugomba k'umuntu, ariko abantu bavuga ivyava ku Mana barongowe na mpwemu yera. Bene data bakundwa, turumva yuko umuntu uwo ari we wese yavugishwa, avuga ikijanye n'ubuvugishwa, aba arongowe na mpwemu w'Imana. Rero ubuvugishwa niki? Uko Bibiliya ibivuga ni gute? Ijambo ry'ubuvugishwa ni ukuvuga mu gishingo c'Imana kandi usunitswe na mpwemu w'Imana. Rero kuvugishwa ntibivuga gusa kuvuga kazoza, oya, ahubwo no gutanga iciyumviro c'Imana, ubugombe bw'Imana, mbere n'intumbero y'Imana mu kiringo runaka cashinzwe. Imana rero idutabare igihe cyose tuvugishwa, tuvuga ku bijanye n'ubuvugishwa, tugomba kuba turongowe na mpwemu w'Imana. Rero hariho uburyo butandukanye bw'ubuvugishwa. Rero ubwo buryo butandukanye, hariho Imana ibishaka guhishura ubugombe bwayo ku bana b'abantu. Hanyuma muri uko kuvugishwa ibishaka kugira ngo abantu bakebugwe, abantu baburigwe, canke abantu bategwe inkomezi canke birugwe. Turasoma uravye muri Samueli wa kabiri igice ca 12 umurongo w'indwi gushika ku 9. Ni inkuru y'icaha Dawidi yakoze. Imana irungika Natani umuvugishwa wayo kugira ngo amukebure kuri ico caha yakoze. Bivuga ngo yaraje kumuburira no kumukebura. Niyo mpamvu igihe cyose umuntu avuze ngo aravugishijwe, agomba kuba asunitswe na mpwemu w'Imana, kandi ivyo agiye kuvuga biba ari ibintu bikebura umuntu, bikomeza umuntu, bihindukiza umuntu kugira ngo ntagume mu nzira idahesha Imana icubahiro. Haleluya. Rero ubuvugishwa buzana kumenyesha ibigiye kuba. Imana ihishura ivyo igiye gukora icishije mu basavyi bayo. Irashobora kuba ishaka kurungika ikiza, irashobora kuba ishaka kurungika ikintu kiri bukange abana b'abantu, ariko itunganya kwanza imitima yabo ikoresheje ijambo ry'ubuvugishwa. Turaraba muri Yesaya igice c'icenda ku murongo wa 5 n'uwa 6. Yesaya yariko aravuga ibizoba
uwo Yesu azovuka. Haleluya. Yavuga kuri Mesiya azovuka. Bivuga ngo icyo Imana ishaka gukora nimba igira ihagurutse umuntu kubwo umugambi wayo, iratanga ubuvugishwa ku bw'icyo kintu, irafise abicako kugira ngo ibishikirize. Niyo mpamvu uzosanga umuntu akubwira ati kiriya kintu kibaye Imana yari yarakitubwiye. Bivuga ngo bica mu ijambo ry'ubuvugishwa. Abagis yaravuze ku bijanye n'inzara, amapfa agira abe Vyakozwe n'Intumwa igice cya 11 umurongo wa 28. Bivuga ngo Imana yari kiburira abantu ko hagira haza amapfa kugira ngo abantu bitegure. Rero ubuvugishwa buba bufise intumbero yo kwirura, yo gukomeza ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu ubuzima bwacu dukwiriye kwama dufise uwo mugambi wo gukunda ubuvugishwa, ariko kandi n'ubuhe buvugishwa dukwiriye kumviriza, n'ubuhe buvugishwa tugomba gutega amatwi, kuko mu gihe nk'iki hariho ibintu byinshi biriko biraba tudashobora no gutahura atari mpwemu w'Imana ahishuriye ubwoko bw'Imana, abana b'Imana, kugira ngo bamenye burya buvugishwa ni ubw'ukuri canke burya buvugishwa si ubw'ukuri. Rero mukundwa, nkagira ndagusabe kino kintu umenye yuko ivyo tuzokora vyose, ivyo tuzobamwo vyose, hagomba kubaho ijambo ribivugako, kuko Imana ivyo yateguye vyose kuri Kristo ngo akore vyose vyaravugishijwe. Ubuzima bwacu bugizwe n'ubwo buvugishwa. Hari icyo Imana yateguye ku buzima bwacu tukibamwo kuko Imana yagishinze, vyaravugishijwe. Tugomba kuba tutabizi, ariko uko turushiriza kwegera Imana biduha kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwacu. Dusomye mu Bikorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 3 havuga gute? Abikorinto ba mbere igice cya 14 umurongo wa 3 havuga ngo, ariko uvugishwa n'Imana abarira abantu ivyo kubakomeza n'ivyo kubahanura n'ivyo kubirura. Bivuga ngo hariho gukomezwa icya mbere, hakabaho guhanura icya kabiri, icya gatatu hakabaho kwirura. Mu yandi majambo, ubuvugishwa buvuzwe n'ufise ingabire y'ubuvugishwa, umugambi n'uyu, ntabwo aje inyuma y'ibi, no gukomeza abantu, no kubahanura no kubirura. Bigiye inyuma y'ivyo ntabwo ari ubuvugishwa busunitswe na mpwemu w'Imana, kuko ibivugishijwe vyose bigomba gusuzumwa mu gitabo arico Bibiliya. Haleluya. Rero kubw'ivyo niyihe ntumbero y'ubuvugishwa kugira ngo habe ubuvugishwa? Ubuvugishwa ntibubaho kugira ngo buhe agaciro canke icubahiro umuntu, oya, buhari kugira ngo bugaragaze Imana kandi bukorere canke bufashe abana b'Imana. Rero ubuvugishwa, uriko aravugishwa turaza kuhashika. Ubuvugishwa, umuntu wese ariko aravugishwa avuga ibintu kugira ngo agaragare, ntiba ari umuvugishwa ariko akoreshwa na mpwemu w'Imana, ari uw'ingabire canke uw'ibango. Haleluya. Rero ubuvugishwa bufise intumbero zitandukanye. Icya mbere nuko Imana ibishaka guhishura
iciyumviro cayo. Usomye muri Amosi igice ca 3. Haleluya. Uno munsi ndashaka ko tugira dusoma kugira ngo umuntu yumve ko atari amajambo avuye mu kanwa kanje ariko arayanditse muri Bibiliya. Muri Amosi igice ca 3 umurongo w'indwi havuga ngo, erega umwami uhoraho ntazogira icyo akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Bene data, Imana ntacikora itabanje kwibira akabanga abantu. Bivuga ngo ibintu bidushikira giturumbuka nuko tutaba twashatse kumenya yuko Imana ibivuga ko ikintu. Mu buzima bwacu twagomba kubaho ubuzima bwama buri ku gihe, tuzi ngo kino gihe turiko turacamwo ni gihe runaka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntacimana ikora itibiye akabanga abasavyi bayo abivugisha. So kuvuga yuko igomba gusa gukoresha umuvugishwa canke umuntu afise ingabire, oya namba. Na wewe mu Kristo uwamwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, agomba kukuganiriza. Wibuke yuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yoweli igice ca 2 umurongo wa 27, mu gihe c'iherezo azosuka mpwemu wiwe kubari n'ubugingo bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa. Bivuga ngo umuhungu akijijwe n'umukobwa akijijwe agomba kuvugishwa naho adafise ingabire y'ubuvugishwa canke ibango ry'ubuvugishwa. Haleluya. Rero Imana mu mugambi w'ubuvugishwa ni kugira ngo ihishure iciyumviro cayo. Icya kabiri ni kugira ngo ihamagarire abantu ukwihana. Haleluya. Turasoma muri Yeremiya igice ca 25 umurongo wa 4 n'uwa 5. Yeremiya igice ca 25 umurongo wa 4 n'uwa 5 havuga ngo, kandi uhoraho yabatumwe ko abasavyi biwe bose abo yavugisha yama azindugwa no kubatuma, namwe ntimwumve canke ngo mutege amatwi ngo mwumvirize. Atenda ni mugaruke umuntu wese ave mu nzira yiwe mbi, muve mu bibi vy'ibikorwa vyanyu, niho muzokwibera mu gihugu uhoraho yabahanye na basogokuruza uhereye kera ugashitsa ibihe bitazoshira. Bene data, ubu buvugishwa, intumbero y'ubuvugishwa hano ni ukwihana. Abantu b'Imana, abana b'Imana, hari gihe tuba turiko turaba mu buzima usanga inosi idukwega idukura mu mugambi w'Imana, ugasanga turiko turivanga. Rero ubuvugishwa buca buza buduhamagarira kwihana, guhindukirira Imana, gusubira mu kibanza Imana idushakamwo, kugira ngo tube abasavyi bayo, abana bayo bayumvira bayubaha. Haleluya. Rero iduhamagarira kwihana, hanyuma ikadutera n'intege, ikadukomeza. Ni vya bindi twasoma mu Bikorinto ba mbere igice ca 14 umurongo wa 3, yuko buvugishwa buza kugira ngo budukomeze, buduhanure kandi butwirure. Haleluya. Hanyuma kandi bugategura, ubuvugishwa bugategura ubwoko bw'Imana canke abana b'Imana kuja mu mugambi w'Imana. Mwibuke igihe ca Yohana yabatije Yesu Kristo. Turavye muri Luka igice ca 1 umurongo wa 76 gushika kuri 79. Haleluya. Havuga gute? Havuga ngo, kandi nawe mwana uzokwitwa umuhungu avugishwa n'isumba vyose, kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana, gutegura inzira ziwe, kumenyesha abantu biwe agakiza, kuko ari guharirwa ivyaha kwabo,
kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma umutwenzi utugendera uvuye mu ijuru ngo utambikire mu mwiza utambikire abicaye mu mwiza no mu gitutu cy'urupfu, urongorere ibirenge vyawe mu nzira y'amahoro. Haleluya. Bivuga ngo Yohana imbere y'uko avuka, nk'uko Yesu imbere y'uko avuka habayeho ubuvugishwa. Imana igendera umuherezi wayo imubwira ko umwana azovyara. Bari bamaze igihe kirekire ataruvyaro bafise, bataribaruka, maze Imana iramugendera. Uyu muhungu Imana imuvuga ko amajambo ataranavuka, anavutse isubira kandi gukomeza. Haleluya. Nk'uko yabikoze kuri Yesu Kristo. Bivuga ngo ubuzima bwawe bwose bufise icyo Imana yabuvuzeko. Imana ihabwa icyubahiro kuko hari icyo yavuze ku buzima bwacu, hari icyo yakoze ku buzima bwacu ibicishije mu buvugishwa. Turayishimira rero kuko yamye itwitwararika kandi na bugingo n'ubu ikibikora. Rero ubuvugishwa kandi butuma Imana yamamazwa, ishigwa hejuru. Dusomye muri Yohana igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14 havuga iki? Yohana igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14 havuga ngo, ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe. Bivuga ngo ubuvugishwa bwose uko bumeze kose bugomba gushira Yesu hejuru. Haleluya. Azoshimagiza jewe kuko azokwabira ku vyanje akabibamenyesha. Twasomye muri Petero wa kabiri igice cya mbere umurongo wa 21 yuko atamuntu numwe avugishwa adasunitswe na mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana naho hatubwiye yuko niwe wenyene aduha ku vya Kristo, agashimagiza Kristo. Bivuga ngo umuntu ariko aravugishwa ntashimagize Kristo, umuntu ariko aravugishwa ntagire iki, ntashobore kuhishura icyumviro cy'Imana. Umuntu avugishwa ntahamagarire abantu kukwihana, umuntu avugishwa ntatera intege, ntakomeze abantu, umuntu avugishwa ntategure abantu kubw'ibango igikorwa cy'Imana ngo ashimagize Imana. Uwo muntu ntaba ariko avugishwa na mpwemu w'Imana. Rero ubuvugishwa tugomba kubusuzuma muri iyo nzira kugira ngo tumenye yuko ubuvugishwa turiko turumva ari ubw'ukuri, nuko butaba butandukanye n'icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ni kugira ngo tumenye neza yuko turiko turahabwa ivy'ukuri. Haleluya. Turavye rero kubijanye n'ubuvugishwa, turasoma mu Bitesalonika ba mbere igice cya 5 umurongo wa 21 havuga ngo, mugerageze vyose mugumye ivyiza. Bibiliya y'igifaransa ibivuga ko iki? Bibiliya y'igifaransa iravuga ku murongo wa 19 n'éteignez pas l'esprit. Umurongo wa 20 ne méprisez pas les prophéties. Umurongo wa 21 mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Tugiye mu Kirundi havuga ngo, umurongo wa 19 ntimukazimye mpwemu. Umurongo wa 20 ntimugakengere ivy'abavugishwa n'Imana. Umurongo wa 21 mugerageze vyose mugumye ivyiza. Bivuga ngo iyo uriko urasoma udatanguriye ku murongo wa 19 umengo ni kugerageza ibindi bintu bavuze ivy'ubuvugishwa. Rero examine, Bibiliya Kirundi ivuga ngo
gerageza. Sinzi yuko ariyo insiguro yavyo, ariko kugerageza bivuga ngo icyo twumva cyose kivugishijwe n'umuntu, ubwo buvugishwa tugomba tubusuzuma mu jambo ry'Imana. Rero ni vyiza yuko habaho ubuvugishwa, ariko ni vyiza kandi yuko abana b'Imana baba biteguye kugira ngo basuzume ubuvugishwa, kuko urazi abantu nta muntu n'umwe, ni bake badakunda ubuvugishwa. N'ababutuka, n'ababukengera, n'ababuvuga ko amajambo barabukunda, bumvise ngo Imana ivuze ngo, kuko barasomye Bibiliya ariko kandi ntibarahabwa ubuvugishwa direct, bivuga ngo ubuvugishwa buje uko. Rero iyo bumvise ubuvugishwa baranezerwa. Kubera iki? Umuntu aba ashaka kumenya icyo Imana ivuga, ariko adashaka kurondera Imana ubwayo imwibwirire. Nimba rero hariho abavugishwa, nimba hariho abafise izo ibango ry'ubuvugishwa, ni kugira ngo bavuge mu gishingo c'Imana, babwira abantu umugambi w'Imana ku buzima bwabo, babakomeza, babirura, babakebura, babereka inzira z'Imana, babahamagarira guhindukira bakava mu vyaha, kandi babahamagarira kugira iki? Bashira izina ry'Imana hejuru. Nico gikorwa cy'ubuvugishwa. Mukundwa uriko untega amatwi, birashoboka yuko ukunda ubuvugishwa. None uzomenya gute uriko aravugishwa uwo ari we? Uzomenya gute ko ari Mpwemu ariko aramuvugisha? Uzomenya gute ko ari ingabire iriko irakora? Niyo mpamvu wowe nanje dukwiriye kurondera Imana uko bukeye uko bwije. Turondere inyonga zayo, turondere inyonga zayo, tutariko turondera ivyo dukeneye, ahubwo turondere kugira ngo ishobore kuduha, kutwekipa, iduhe ivyangombwa ibikenewe kugira dushobore gusuzuma neza, hanyuma dusome ijambo cyane, turirimbure ijoro n'umurango kugira ngo dushobore kumenya uyu ariko aravuga, ibi ariko aravuga Bibiliya ntibihamya, ubu buvugishwa sibwo canke nibwo. Kuko murazi yuko iki gihe n'umukozi w'Imana uwo ari we wese, asanzwe ari umuvugabutumwa, asanzwe ari umwigisha, asanzwe ari umwungere, bimugora kutarondera kwavugishwa. Bose bacitse abavugishwa. Bivuga ngo ni gute rero uzomenya umuvugishwa w'ukuri? Ni gute? Nunaya majambo, ivyo avuga nimba ariko arivuga adashira hejuru, adashimagiza Kristo, uyo siwe. Nimba ariko aravuga ubuvugishwa bwiwe budahamagarira abantu kwihana, uyo no kumucunga neza. Ubwo buvugishwa ntubwemere. Nimba atariko yirura abantu, atariko akomeza abantu, atariko ahanura abantu, bamaso n'ubuvugishwa uri kurumviriza. Nimba atariko ategura abantu kubw'igikorwa c'Imana, uwo muntu uramubakure, kuko Yesu yarabivuze ko mu gihe c'iherezo hazoba abavugishwa benshi b'ibinyoma. Rero mube maso, umuntu wese agira umwete wo kurondera inyonga z'Uhoraho Data wa twese wo mw'ijuru, agira umwete wo gusoma ijambo ku murango no mw'ijoro, aririmbure, agira umwete wo gusenga kugira ngo ubuvugishwa nawe buvuke muri we, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko twese uwakiriye Kristo, uwo Mpwemu ari muri we, ashobora kuvugishwa, kuko yavuze ngo nzosuka Mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, kandi ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa, ngo abatama n'abatamakazi bazogira inzozi, indoto. Bivuga ngo umuntu wese akwiriye kuvugishwa, ariko kandi asunitswe na Mpwemu w'Imana. Rero kuri uno munsi nashaka ngarukire hano ndakubwira nti, menya neza
ubuvugishwa uri kurumva nimba buva ku Mana canke butava kuri wa mugwanizi canke butava ku vyiyumviro vy'umuntu. Hanyuma usuzume urondera Imana uko bukeye uko bwije kugira ngo iguhe gushishoza impwemu iriko irakoresha uwo ariko aravugishwa, maze ubuzima bwawe bushobore kuba ku murongo bwakira ubuvugishwa nyakuri, kuko ingo nyinshi zarasambutse kubera ubuvugishwa, imiryango myinshi yarabaye mu vyago kubera ubuvugishwa, eka abantu barahevye ubuzi kubera ubuvugishwa, kuko batashoboye kumenya neza ninde yavuze, uwavuze ivyo yavuze mbega n'ubuvugishwa bw'ukuri canke si ubw'ukuri. Ndakwifuriza rero yuko wogira umwanya wawe n'Imana, kuko niso wawe, so wawe akeneye kukuganiriza. Igihe atabona yuko udashaka kumurondera kuganiriza, niho ashobora gukoresha umunyengabire canke umunyebango y'ubuvugishwa kugira ngo akubwire, akugarure, agukebure, akwirure, agukomeze, agutera intege. Ndakwifuriza rero kuba mu birenge vy'umwami wacu Yesu Kristo, uronke ubuvugishwa nyakuri mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data, turagushima yuko warungitse Kristo akatwibira akabanga yuko igihe c'iherezo hazoba bavugishwa b'ibinyoma. Izi nyigisho reka tuzirimbure, tumenye yuko ubuvugishwa bwose butava kuri wewe, bushobora kuva ku muntu, ku vyo yishakiye, canke ku badayimoni, canke kuri wewe. Umuntu wese ariko yumviriza canke yumvirije mwami zino nyigisho, umugirire ubuntu, mwemu wawe amumurikire, akangura umutima wiwe kugira ngo arondere inyonga zawe, arimbure ijambo ryawe uko bukeye uko bwije, maze mwemu wawe amuganirize, amuhe ubuvugishwa bw'ukuri. Ntihagire kandi umuryango uzosubira gutatana, ntihagire kandi abantu bazotubuzi bwabo kubera ubuvugishwa bw'ibinyoma, ntihagire abantu bata ingo zabo birirwa biruka inyuma y'abavugishwa kandi atari bo. Mwami mwiza, ndakwinginga wumva ugusenga kwanjye, ubuntu bwawe butugwireko, ntihagire umuntu arimbuka arusunitswe n'ubuvugishwa bw'ibinyoma. Utuzitirire, mwemu wawe atugotesha urukundo rwawe, maze atuganirize, atuhishurire, tumenye uri ko aravuga, maze tugendere mu vyo ugomba, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.